Shalom shalom, turabahaye ikaze kwimwege mwese mukoma tukikana ku Burundian Gospel TV. Muri kumwe na Inajambo Tiffany Joel. Tuyibutse kandi ko ko turahimbaza isabukuru ya Burundian Gospel TV. Ntimwibagire kutwandikira mu commentaire yanyu ibyifuzo n'ibyo mudushaka ko byo mutwiteze ko muri uyu mwaka wundi twatanguye. Hama ntabarandiriye twagendeye Pastor Hortense no munsi agira tuganirize ku nzira yiwe yagakiza. Reka nabicishije amajambo nawe atwidonde nuko namubabwiye ariko atuganirize. Turabahaye ikaze Pastor Hortense. Amahoro y'Imana. Ego. Reka mutuganirize byatanguye gute hari byagenze gute? Nibaza yuko notangura kubabwira uburyo nakijijwe. Hari itariki 8 kwezi kwa gatandatu ibihumbi 1996. Ni itariki ntashobora kwibagira kubera yuko niho umunsi amateka yanje yahindutse. Uko byagenze biragoye kuvuga muri byinshi, ariko ndumuntu yakuriye mu muryango bita w'abakristo. Abavyeyi banje bari muri Eglise Catholique, kubw'ivyo bari baragerageje kuturera mu nzira y'Imana batubwira ijambo ry'Imana. Hanyuma rero kuva kera kubera iyo ndero namye numva shaka Imana ndondera Imana, ariko haragera ahantu nubwo negera Imana haguma numva menga hariho ikintu mbuze muri jewe, kugeza umunsi hariho umumama yantumiye ahantu mu gikorane, nticari gikorane c'abakristo komtere mu mashengero uko tubimenyereye, yari ministère yitwa Full Gospel Fellowship. Bari abantu baba intellectuel. Rero Imana yari yarabahaye strategie kuvuga ubutumwa bwiza, babwira abantu novuga bari muri categorie y'aba intellectuel, y'aba businessman woman. Kubw'ivyo rero bakabona yuko hariho abantu bamwe batazoshobora kuronka babatumi mu mashengero. Abo bantu baca baja hamwe bakriya iyo ministère. Rero uburyo bwabo bwo kuvuga ubutumwa, batumira abantu mu gufungura mu restaurant, bigasa nkaho umuntu agiye gufungura gusa, ariko muri uwo mwanya bagaca bababwira ubutumwa. Kuko namaze kubabwira ko nari nakuriye muri Eglise Catholique, byari bigoye jewe ko bashobora kuntumira muri aya ma Eglise évangélique twabona, kubera yuko umuntu abasanzwe afise ukungene abona ivy'Imana. Nibaza rero ko yabaye inzira y'Imana yakoresheje ikoresha abo bantu. Uwo mumama se shobora kumibagira Paul, mama aba muri États-Unis yitwa Madame Colette Disanka. Yarakunda kutugenderera muhira, ico gihe nari nkiri umukobwa muravyumva nkiba kwa papa na mama, agakunda kutugenderera muhira akatubwira inkuru nziza za Yesu Kristo. Hanyuma kenshi je narakunda no kumwumviriza ko navuga nti none umuntu aje kutubwira iki puisque dusanzwe dusenga. Yagenda kubwira abapagani, mugabo twe dusanzwe dusenga, sinumva impamvu yiwe yuko igituma yama yaje imisi yose. Kugeza rero ico gihe arambwira yuko bari baorganije iyo déjeuner, iyo dîner. Jewe nasa nk'ushaka kumwikura kuko yaramaze kuntumira kenshi, hanyuma singende. Hanyuma ndavuga nti quand même umumama tubana yama yaje kuturamutsa muhira, c'était même une étrangère, c'est une congolaise. Ndavuga nti reka juste pour rendre la politesse nemere ubwo butumire bwiwe, surtout yuko navuga nti bon ngiye gufungura. Donc à l'époque j'avais 20 ans, donc murumva nyene umukobwa wa 20 ans bamutumiye dans un restaurant ahantu gufungura. Voilà, donc nta kintu c'Imana mu bisanzwe cari kinjanyeyo. Ariko wibuke Tiffany ko nakubwiye ko namye mfise inyota y'Imana, kumenya Imana cyane. Narumva yuko ndagomba gusabana kugirana ubusabane n'Imana, kandi ico gihe nayo maze iminsi numva aho nsengera aho muri Catholique, aho twari dusengera nkumva menga ntibanshikira ko neza. Donc ico kinogo hagoma numva kihari. Kugeza uwo munsi rero ariko ngenda nzi yuko je ngiye gufungura kugira ngo aryoherwe kame mu mama yaje kuturamutsa muhira tubwira ijambo ry'Imana, ndamunezereze hanyuma ntazosubire kugaruka kuza kumbwira ivyo bya Yesu. Ndagenda uwo munsi turafungura, hariho n'indirimbo z'Imana, cane cane ngakorwa ko n'ukungene mbona abantu b'abanyamuji
jewe iwacu ni ngahi Bujumbura niho navukiye urumva rero kubona abantu b'abanyamuji basa nkawe bambaye neza bari mu kibanza gisa neza ukumva bariko baravuga ivy'Imana bonaho bavuga Yesu je naho ico gihe narakuze numva Yesu ntivyambabaza ntivyajena cane gose kubera iyo donc iyo setting yari aho hantu hanyuma duhejeje gufungura haza kugera umwanya yuko havuga umuntu aza kuvuga ubutumwa ntangazo no kubona ubwa mbere na mbere ko twe twarakuriye abatubwira ubutumwa baza bambaye amakanzu maremare ibiki byose amakofero mbona umuntu w'umugabo ari chic ameze neza ariko atambaye ari amakanzu tubona aje kutubwira ubutumwa bwiza hanyuma ahanini ubwo butumwa bwiza bwiwe bwari bushingiye ku ntahe yiwe nico gituma ashaka guhagarara aho hantu yashinze intahe yiwe ukungene nawe yakuriye mu muryango umeze neza ataco abuze afise umugore bakundana afise abana beza afise akazi keza afise eglise asengeramo ariko ngo haja kugera ahantu aguma yumva ko hariho vide muri we rero uko yasigura iyo vide niko nanje numva caki vide maranye igihe kinini kiguma cikreya muri jewe nca nsanga ubuzima bw'uwo mugabo bushaka gusa n'ubuzima ariko ndacamo nta bibazo nari mfise nta ngorane nari ndimwo hanyuma rero bon uretse ko hari haheze nk'umwaka mama wanje yitavye Imana ariko nta kindi kibazo novuga nari mfise particulier numva conzana ku Mana hakuma abantu bahora bavuga ngo yakijije kuko yagwaye yakijije kuko yabuze yakijije ko yahombye yakijije ko yagize ibibazo je urumva ko nari imeze neza atacumbuze entre guillemets donc intahe y'uwo mupapa rero numva uko yavuga ko malgré ko afise vyose ibisa neza ibisa nk'ibikwiriye ko yaguma yumva muri we indani muri we hariho ikintu c'ikinogo yumva hariho ikintu c'ikinogo kijanye no kunywana n'Imana kitarashika neza acashinga intahe koko kugeza ngo umunsi ngo ahaye ubuzima bwe Yesu Kristo ngo amucikire umucunguzi n'umwami akibivuga uko nyene c'est comme si ico gihe uno munsi niho nkompona ivyabaye ariko kijya gihe sinamenye ivyo ari byo numva ntanguye kubona ububi bwanje numva ntanguye kubona ko ndumunyabyaha malgré que je pratiquais je dirais la religion ngenda mu misangira ikiniki ariko ntangura kubona yuko koko ndumunyabyaha ko nkeneye kwakira nanje uwo muntu akampa amahoro acashinga intaha avuga yuko akomeza avuga ngo kuva mwakiriye iyo vide aciba comble ngo aca yumva amahoro amererwa neza sinarindiriye yuko arangiza kugira ngo ngende nanje imbere kwakira uwo mwami Yesu Kristo wibuke Tiffany ko ndi umwana wo mu muji kandi mu banyamuji hanyuma rero kuva ahantu atanura guhamagara ngo ushaka bagusengere koko ndahamya neza ko yari mwe mu Imana yakoze muri jewe numva nkeneye kwakira uwo muntu atanga amahoro uwo muntu ashobora gukombla iyo vide kuko nari ndayimaranye igihe mugabo atanguye kubivugaho numva ndapfuye numva ndi perdu ntamwakiriye uwo muntu ndarara mpfuye ntangura kuraba nayo byose nahora nishigikiza ko ari bya grave ko mfise ibiki nibiki sanga byose ni bure ntafise uwo muntu ngenda ndirukanka ndavyibuka yuko atari bwanahamagare ngo abantu ngo basengere hari ahantu bafise modeli y'ama escalier nka Jean Amphithéâtre ndamanuka mva hejuru ko nicaye hejuru uravyumva yuko sinarimenyereye abo bantu donc naciye ngenda kwicara hejuru kure y'abandi ariko nta nisoni byanteye manuka nirukanka mfukama hariya imbere ataranahamagara abantu kugira ngo bashobore kwihana no kwakira uwo mwami Yesu Kristo. Voilà le début, c'était le 8 juin 1996. Yari nka 15h moins igituma ndavyibuka no kubera yuko ico gihe nakora ahantu twatangura 15h rero ico kintu nibaza ko cabaye entre 14h et 16h entre 14h et 15h kuko urumva yuko ndavyibuka ko umunsi nashitse gatoya ncerewe gatoya ku kazi kubera nari nahuye n'umugabo witwa Yesu Kristo. Voilà agakiza kanje kungene kagenze ndavuga ko nigitangaza inzira z'Imana. Murakoze cyane Hortense.